Eka n'umunezero ntangereje gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba baza kwibanda ko ariko avuga cyane mu gisata c'umutekano. Byinshi tubandanya kubashikiriza makuru rero aba yaranyegejwe, byinshi tubakusanyiriza mu bimenyesha makuru ndetse nandi tubakurira ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ivyo byose biriko bivugwa ko n'abantu benshi bagiye batandukanye. Iteka n'umunezero ntangere yo kubana n'abantu baturuka mu gihugu c'u Burundi, abaherereye mu ntara zitandukanye bigize ico gihugu, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika ndetse no ku yindi migabane ya kure. Mwese rero ntimuze gucikwa n'aya makuru, bisubiremwo n'amakuru agezweho kandi yihuta araza kwibanda ko ariko avuga cyane mu gisata c'umutekano. Cyo musaba imisi yose nuko ufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko buke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Brigadier Jonas Ndabirinde nivyoroshe kuronka ifoto yiwe kubera yama yicura ko bashaka kumushira ahabona. Ifoto imwe gusa yiwe imaze gukwiragizwa imwerekana ari ku murimo wiwe w'ubukozi bw'ikibi. N'uyu yambaye agapira kera mubona akwega umunyagihugu nk'ukwegera impene igiye kubagwa. Mu ntwaro iheze ya Petero Nkurunziza, uyu yasumvye nguvu abakomeye bose mu Burundi kiretse Perezida Nkurunziza. Ari umupolisi muri API, igisongerezi c'intwazangabo, afise ipete rya BPPM ryegeranye na jida mu gisirikare, akaba afise matricule BPN 1503. Co kumwe na Corporale Claude Nijimbere batazira amatwi, Jonas Ndabirinde yari umwishikira kwa Nkurunziza. Abazi ibyo ku kirimba bavuga ko atamubonano yasaba hageze kuraba umukuru w'igihugu, kenshi anagendera mu modoka yugurura iy'umukuru w'igihugu iyunguruje. Ari ijisho ryiwe kwari ukuboko kwa Perezida Nkurunziza. Jonas Ndabirinde yagendera muri kamyonete double cabine Toyota Hilux y'ibiyo bitabona. Uburyo yakoresha bwasumba ubw'abajenerali batari bake. Ndasubiramwo, uburyo yakoresha bwasumba ubw'abajenerali batari bake. Yarafise n'iyindi modoka ya voiture be n'ipikipiki yashobora gukoresha. Yarafise igifyo c'abapolisi bamugendanira n'abandi bararira amuhira iwe. Jonas Ndabirinde yahagarika uwashatse wese, yica uwashatse atacamira, yinjira mu busho bwose bw'igihugu agakurayo uwashatse kandi akamukoza ico ashatse. Ubusho bwo ku ngoro ya CNDD-FDD Permanence Nationale nubwo mwiperereza hari nko mu rugo rwa Jonas. Ntiyagera umutwe gufata umwana nkuko yabikoze mu kunyuruza Albert Kubwimana, ndetse ntiyatinya gufata no mukenyezi yakamugandagura nkuko yabikoze kuri Charlotte Murwaneza. Mbere n'abandi bicanyi nkawe ntiyatinya kubanyuruza nkuko yabigiriye imbonerakure Aloysimana Irakiza batazira amusaga. Ese ninde yoshobora kudondagura inshuro izina ryiwe ryavuzwe mu kwica no kunyuruza abarundi? Nico kibazo rero abantu batandukanye bibaza. Gusa ivy'isi namayobera, Jonas Ndabirinde asigaye agenda abundabunda, imodoka yarazatswe, ubutunzi bwaratumye bamwe mu bagore biwe haramutaye, aho aba mu Marambya aragwaye arigunze. Yarahebwe nk'uko ivyo mu gihe ca Nkurunziza bitari bike vyatituwe. Ubu Jonas Ndabirinde ni umupolisi nk'abandi, arindiriye gukukuruka mu mwaka uza. Asigaye atinya guhura n'abo yamariye ababo, cari igihangange nona izuba ryarazimye. Niyo makuru rero bari twabatohoreje kuri Brigadier Jonas Ndabirinde. Ubwo twatanguye tubabwira kuronka ifoto yiwe ntivyoroshe kuko bera yama yicura ko bashaka kumushira ahabona. Nuwe mubona rero muri iyo foto imwe ngana yagukwiragizwa imwerekana ari ku murimo wiwe k'ubukozi bw'ikibi. No yambaye umwambaro w'agapira kera mubona akwega umunyagihugu nk'ukwega impene igiye kubagwa. Indi ngingo iza kwibanda ku biriko bivugwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ese nibiki bibera hafi y'Amasisi? FARDC na M23 babitanako.
ingabo z'igihugu n'inyeshamba z'umuhari M23 Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo ziritana ba mwana mu ntambara zibandanya mu turere two mu icungararo y'Amasisi. Nyuma yaho umuhari M23 utangarije ko urekuye akarere ka Kibumba, ivyo leta ya Kongo ibona ko ari umutego no kwiyamamaza. Uko rero baherutse kubibwira kinyamakuru BBC, bamwe mu baba mu karere ka Masisi bamenyesha kandi bemeza ko ari intambara zibandanya, ivyemezwa n'impande zombi zihanganye ariko zigatana ko umwikomo. Mu gihe uwo uvuga ko wemeye gushira mu ngira amasezerano yatewe ko igikumu n'abategetsi b'akarere i Rwanda kuwa 2023 Munyonyo, umuhari M23 bagiriza leta ko iyo ibazunguruka igatera ibirindiro byabo. Ku ruhande rwayo leta ibona ko ibiherutse kubera Kibumba aho M23 yemeye gusubiza iki gisagara ari guhuma amaso makungu kugira ngo ifate utundi turere. General Sylvain Kenge avugira ingabo za Congo FARDC yongeye kubwira BBC ko u Rwanda ari rwo rutera igihugu ciwe, akavuga ko M23 ari igikoresho. U Rwanda na M23 bombi bagakana ivyama bivugwa na Congo. Vugiza M23 Major Ngoma muri BBC ko bobo batangiye gukurikiza uko amasezerano abitegekanya bakava muri Kibumba, ariko ingabo za Congo zikabazunguruka zigatera n'ibirindiro byabo. Ati amasezerano yatomoye twaramenyesheje ko dutanguje kuva mu Kibumba bukebuke nk'uko amasezerano y'u Rwanda abitegekanya, ariko baca baradutera. Babona ko leta atagushaka kwa politiki ifise mu gutorera inyishu ibibazo mu mahoro. Twebwe nta ntambara twatanguje kuri leta, icyo dukora ni ukwivuna. Twarateye igikumu ku masezerano na leta, biriko biraba nibo ntandaro ya byose, kuko nibo baduca inyuma bakadutera, bashaka ko haba amahoro kubera bafise iyindi imigambi. Inama y'abategetsi b'akarere yabereye i Rwanda kuwa 2023 Munyonyo itegeka M23 kuva mu turere twose yigaruriye kuva intambara isubiye kuvyuka mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2021, ari uko naho hagakoreshwa inguvu. Major Ngoma avuga ko bahawe urutonde rw'ingene bazumva mu turere tubose kandi ko batangiye gukurikiza bahereye i Kibumba. Ati baradushikirije urupapuro rw'inzira rwerekana ingene tuzova i Kibumba, Rumangabo, Kisheshe n'utundi twose gushika Bunagana. Urutonde rusanzwe ruhari twasabwe gukurikiza bukebuke, nirwo dukurikiza, tukaba twahereye kuri Kibumba n'utundi duce tutari duke. Hagati aho General Sylvain Kenge n'umuvugizi w'igisirikare ca Congo wewe abona ko M23 itigeze iva mu Kibumba kandi ko bandanya ibitero mu karere kari hagati ya Rucuru n'Amasisi. Ati abashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo binjire i Masisi ariko bashoboye gushikayo, bacari muri territoire ya Rucuru, baragerageje gufata Karake kugira binjire Isake ariko twara abasubije inyuma. FDLR ngo ni icitwazo. BBC mubajije igituma bandanye bagiriza u Rwanda kandi narwo rubihakana, General Kenge yemeza ko ari narwo rwateye igikumu ku masezerano ku izina rya M23. Ati mu bisanzwe M23 nibaho bapfa kwita M23 ariko ni igisirikare cy'u Rwanda. U Rwanda nirwo rwateye umukono ku masezerano ngo rudashira mu ngiro amasezerano. U Rwanda rwo rwagiriza ingabo za Kongo gufatanya n'iz'umugwi FDLR igizwe n'abahunze bajeje kugira uruhara muri jenoside yo mu Rwanda mu 1999. Usanzwe iyo FDLR ikaba isanzwe irwanya u Rwanda. General Kenge avuga ko ico cama ari ico citwazo kugira ngo u Rwanda rubandanye rwiba ubutunzi bwa Kongo, kuko kubwiwe u Rwanda rubeshejweho na Kongo. Ati reka ngo akarorero mu Rwanda zabereye i Karake hariho mu FDLR yitwa Mandevu, mu FDLR yereka inzira ingabo z'u Rwanda bashaka kwinjira i Masisi. None ivyo uwo bisigura gute? Kuva imyaka n'imyaka aba FDLR bangaye tumaze kurungika mu Rwanda, aba FDLR bafashwe muri abandi bakishikana kuri MONUSCO no mu gisirikare ca Kongo, bose tuca tubarungika mu Rwanda. Mugeze n'icegeranyo cawe nicashoboye kumenyekana kitarasohoka icese, bivuze ko leta y'u Rwanda ifashanya abarwanyi b'M23 igice cegeranyo nyene kivuga ko leta ya Kongo yunze ubunani n'iyindi imigwi yitwaje ibigwanisho kugira barwanirize hamwe M23. Vyerekana ko igihugu ca Repubulika
gisirikare nka rusange ya Kongo kirongowe na Felix Antoine Tshisekedi gifatikanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mwakurikira ibyinshi tuba twabateguriye, n'andi makuru rero tuzobarondera uzoca muyakurikira ngaha kuri iyi mboneshakure. Cyo gusaba no gufyonda kuri subscribe canke zabone mutari wafyonda ko mukena kubisangiza abagenzi kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza. Imana ibahezagire.